Nshuti bavukanye nonge ko baramutsa kandi nababwiye cyangwa nifuje kubabwira yuko uno munsi dufise ikiganiro kidasanzwe turi kumwe na mwene data arabibwira jewe ndihirene nazwe nkuko musanzwe mubizi kuri no rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima tushingira intahe Imana iki tuvuga ivy'Imana yadukoreye tuvuga kandi n'imirimo yadushizemwo hano ku isi. Narize kubatevya rero reka dusenge twakira umukozi w'Imana turi kumwe hano hanyuma tuje kwijambo. Mana uhoraho Mana nyene cubahiro turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza duhaye wo gusubira guterana hano kuri runo urubuga nta yindi ntumbero rufise atari gushingira Imana intahe ku bikorwa idukorera kuko yaturemye kuko ituzi no ku migambi yayo ifise. Tuza gutera intege abandi batarayimenya ngo bamenye Imana iyo ariyo, bamenye ingene bayigamburukira, bamenye n'ico yemereye abazoyigamburukira. Tuza ngaha kugira ngo turemeshe abari mu gahinda barushe canke abibaza yuko Imana yabibagiye. Abo bose nabacu turabakunda. None Imana yacu ubwayo niyo yatubwiye ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ngo ndabakire ndabafasha. Kuvuga ibi tubisoma muri Matayo 11:11-28 na 29. None rero Mana dushize ikiganiro mu minwe yawe enregistrement n'ibindi wowe ari wowe ubihagararamwo kuko na kare twebwe ntaco twokwishoboza atashobojwe nawe. Ishimwe rero n'iribi ryawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu mwene data aho uri unatwiyereke bene data bandi bakubone n'abazoza kuri no rubuga bose. Ego murakoze kunyakira. Imana bahezagire kuntete kankongera kubana namwe ndabikengurutse cyane. Wo twibwira uwo uriwe? Ego nitwa Bartonayo Barthelemy, nkaba ndi Umurundi, nkaba nubatse, ndafise umufasha, nkaba mfise n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Umwe akaba kwija imyaka 5, uwundi akaba afise 3. Ego mu buzima bwa misi yose hanini ndi umukristu, ndakunda Imana. Yesu yangiriye neza, yarandokoye amagakiza, ibyo ndashimira Imana rwose, bikantera n'inyota yo kumuririmbira amanywa n'ijoro. Ego ngira nabigize nk'ubuzima bwanje, ndabikunda kandi biranyubaka. Ego uravuze yuko Imana yaguhaye agakiza kera, yakaguhaye kuva ryari? Vyagenze gute? Ni nk'intani novuga, jewe kuva ndi muto nahise mukuru wanje umushiki wanje ataraja mu mashuri yisumbuye, kenshi yaramye ariko aratwigisha kuririmba, akatwigisha ibi na biriya mu ndero y'ikirundi mu myaka yo hasi. Hama twari n'abakatolika ico gihe. Ego ibyo bintu akabyumva akadusubirishamwe ngo wayimenye, ati nayimenye, ugasubira ukaririmba, uririmbye nawe akagukosora. Twaririmba iz'igifaransa, iz'ikirundi, indirimbo zose ngira ngo yakunda kuririmba. Ndibuka ko naho nari umwana yarakunda kuririmba agasarara, ariko yarakunda arabidushiramo natwe turabikunda. Inyuma rero y'ibihe bishira ibindi, urabona umuntu araca hirya no hino, nahavuye rero Imana irangirira neza, nkava ndegera umukozi w'Imana Apollinaire Habonimana, muramuzi, ngira ngo ni mutama w'umuziki niko dukunze kumwita, sekuruza wa gospel. Hanyuma
icyo gihe ndibuka hari muri 2008 no 2006 ndatangura ndahaza kubera muba mukiri bakeya, yari eglise iri mu Nyakabiga shasha yitwa Life Center, birakomeye rwose, irongowe n'umubyeyi wacu Kagisye Mark. Hanyuma twari na bake, ariko ku munsi ugenda uguye niko twagwira, turahava tuca ku rutonde, baragira pere y'abazoririmba, hama niyandikishije rero turakora test. Hariho indirimbo n'ubu ifite amateka, niyo abantu bose binjirirako. Hanyuma aratukisha test, nshikiriwe akambaza ngo wahora uririmba he? Kandi jewe sinzi, numvise nyene nakocoye, twavyita koco. Hanyuma arambaza ati ico kibazo ubajije, mbega agakiza Imana yakaguhaye ryari, kuva ryari? N'ico gihe ndibuka mbere ko yanambajije ngo mbega none kuriko urashaka kuririmba urakijijwe? Nasanze namwishuye inyishu bakunda kwishura, atoya sindabatizwa. Aca araduka aratwega, aca asigurira rero ico agakiza kari. Ivyo biba intambwe ya mbere nungutse mu buzima bwanje, bituma ntafata umurongo ngo ngende nk'utazi yaje. Nuko niho natanguriye kuronka agakiza neza na neza. Nca ntangura 2008 rero niho natangura urugendo rwo kubagakiza, numva ndyohewe mu nzira y'uhoraho, bigenda birakura gushika n'uno munsi. Ese wahezekire. Hanyuma rero uragiye muri Shemeza, ngira ngo iyo groupe sinzi ko yitwa Shemeza canke uragiye barakwakiriye. Ubwo ruririmbo rwaruruwe? Nururirimbo ngira ngo ngira niko rwatsinze amatora, niko novuga. Ego, ushoboye kururirimbira byo tunezera cyane. Ego, indirimbo yitwa ngo ndagutazira mwana, uri umwami uganza byose, munyakuri mu vy'ukora, mwizigirwa ijambo ryose uvuga, ndagushima mwami wanje, uri umwami uganza byose, munyakuri mu vy'ukora, mwizigirwa ijambo ryose uvuga, ndagushima mwami wanje, ndagutazira mwami, nguhaye ubugingo bwanje, nduhukira muri wewe, wewe mwami mwiza, ndagutazira mwami, nguhaye ubugingo bwanje, nduhukira muri wewe, wewe mwami ubwiza. Amen, amen. Hanyuma rero
umukozi w'Imana asanze uzi kuririmba arakubajije ati mbega warabatijwe uti sindabatizwa yaciye akubatiza byaciye bigenda gute yishwe n'agatwengo kuko yasanze hariho icyo bita bebe spirituel yavuze ati ego kumbe no nturamenya ibyo urimo ati agakiza si ukubatizwa yaciye aduha n'isiguro nini cyane aradusigurira kandi by'imvamutima ahabwira ati byonye kuko twibaza ko ata muntu aja kuririmba atarabatizwa ataragira iki aca avuga ati igikuru si ukubatizwa ahubwo ni ugukizwa kwakira agakiza aca arakidusigurira ati ni kwemera ko Kristo aba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ibya kera byakubera inyungu bikakubera ubuhombe kubwo kumenya Kristo dutangurana urugendo rero wavuye rero ubyemeye cyane gose bakwatuje ngo iki uracabyibuka uwo munsi ntiwabaye umunsi wo kwatura kuko haki igikorwa cyose kigira umunsi wacu ahubwo nyuma baratuhaye inyigisho z'umubatizo turazifatira umwanya twiga mpenga amezi ashika 3 nimba atarahane hanyuma y'igihe baratwatuza turatura tubonerwaho kuba amazi menshi duhanagurwa ibyaha bya kera ducika abashasha iyo umuntu ari muri Kristo ibya kera biba bicitse ababaye ikiremwa gishasha uwo munsi rero Bartelemi ahindutse ikiremwa gishasha ahindutse n'umuririmbyi wo muri Life Center hanyuma byagaragaye rero kuri umunyempano byarakoroheye none kugumamwo ko numva ngo hariho abamenya kuririmba bagaca baza bakabakota ati ngo sha nze kwikorera umuti wewe byagenze yaratubwirishije formation kuko ujya mugabo n'umugabo akomeye cyane ndanamwubaha je ndamwita papa twarabikoreye kuko ajya ikintu cy'agakiza ukiri mushasha ugira umushuhira bikoranya nuko twari tumaze kumva ko twiyumvise muri team ntiyari Shemeza Music nkuko bose babizi yari worship team kuko Shemeza Music ni ikindi kintu kigize umuryango wa Eglise ni ministère hama ico gihe novuga nti twaragirishijwe formation y'umwaka urenga nyuma avuye Etazini mengo nimba ntibagiye hama twagirishwa formation uyu muririmbyi ariko arabice bigacika David Nduwimana ubu cyo muri Australia yatwigishije formation araheze ico gihe avuye muri Etazini apre nacu asanga turacari mu nyigisho kuko twagira repetition jeudi twemera ati muratangura kuja mu mugwi w'abandi muririmba toya ati vendredi muzohora muza muri Rwanda uwo munsi yari nka fete kuko tuvuze uti benshi kuriya hariho abarambiwe baravuga ati turimo n'ibiki bivanye swate n'amascolarité n'ubuzi ariko la majorité n'abari avuga ati abantu by'ukuri ndibuka umwe yitwa Atena reka turaba ko by'ukuri dufite umutima w'igikorwa Imana yaduhaye gukora egeze kumuganira ati cinda kunda Apollinaire ati abantu benshi baridoze kunuko ntituririmba ntitubiki tukaguma ico twita mwirindo inyuma haragera n'igihe na micro muri Rwanda micro uwo muririmbyi babashize
porogaramu ntazi mikoro yagumuka nyine hasi ono tushwa ariko tukidoga ariko yari education kugira ngo dukamirikike dukanyuke kugira iki gikorwa nimba twaracitangiye tukagikora ntagire umuntu azovamo ahubwo no mu kwihangana kwacu tugire n'umutima w'umwana wo muhira umwana wo mu nzu ni ukuvuga eglise uyiyumvemo ko ari muhira ejo ntuzotambatambe kandi wararose education muhira ni ukuvuga iki rero twebwe yari n'amahirwe kumva ko turi kumwe na Apollinaire kuko ntawe abandi wasanga bama eglise ari uku canke kuriya mugabo warumva ko uririmba na Apollinaire ari iteka ridasanzwe mwari bangahe n'abaciriyemo abo twagiranye formation boba bari twari nka munani mugabo mengo twasigaye twinjiye turi bane kwari kugira ngo rero ntimube ab'Imana ariko muba abakozi b'Imana ego by'ukuri kuko hariho icyo bita membre de l'église be n'umuparticipa ego muri icyo gihe twavuye mu la participation twinjira muri membre de l'église mwebwe numvise niba natahuye neza hari ukuntu mwakina nka gumwe je narize Bujumbura hari abahora bakina match za umenga za saa 8 n'izindi match za batoyi ngira ngo mwari mumeze nk'abo bakina z'ya match za batoyi none mu nyuma warushe kuri cyo rero neko ndabaza mwimare warushika muri iyo team y'abaririmbyi ururirimbo mwashitse muririmba bakavuga ati eko kwere haje abandi bakozi b'Imana Imana ya nuruwe uyu Barthelemy ni umukozi w'Imana aririmbira Imana mu magroupe ahimbaza Imana yama yaserutse kandi no ku giti we araririmba namuzanye namwe ngo muronke ko uyu mugisha Imana yamuhaye muri iki gikorwa akora none aragarutse nenda mwaje muri izo ndirimbo nyinshi urumva baraje ari groupe nshasha baza Imana yabarukanye izindi ndirimbo nizo rero nagomba ngo twumvirizemo kamwe canke tubiri hanyuma tubandanye ego urumva ko ese umubyeyi yagize icyo akora muri education yo kuririmba ariko navuga nti umuntu yirata aho yakuriye nibyo mugabo nagira nsaba imbabazi batureze no bwa Davidi Apollinaire n'abandi Obed ndakunda indirimbo cyane yaje guhindura ubuzima bwanje niyo muririmbyi yitwa Serge Iyamuremye ari mu Rwanda umunyarwanda iyo ndirimbo ndavuga nti nubwo mu za kera zirahari hari indirimbo reka nishure ku kibazo umbajije hariho indirimbo twigeze kuririmba ya Davidi yitwa yavuga gutya niyo numva mbariwe mu mutima wanje naho nabandyamye naho nabamvyutse ririmba bayirimbanye na indirimbo nararose inshuti nayo ni kirumara ivyari nyungukera sinzoreka gushima sinzokora isoni
zoririmba umwami ndamuvuge hose ndirimbira n'inzozi umutima wanje wose izina y'Imana kuko nitwisanzuye kuri muratubabarira ego none inyungu wakuye nararose inshuti inyungu wakuye mu kuririmba cyangwa akarusho wabonye umuntu aririmbira Imana icyo aterera mu murimo w'Imana ni igiki? burya mu kuririmba si ugupfa kuririmba gusa. Urashobora kuba ukunda kuririmba kubera gukunda kuririmba ugasanga navuga ngo ni impano, ni ikintu kibiragira muri wewe ukunda. Mugabo burya twinjiye ibyina impano urayironka, ariko iba ijanye n'igico twita ingabire, hama ingabire nayo ikaguha umuhamagaro. Rero akarusho harimwo message, kuko ico twita kuririmba babishira mu mugwi wa gospel. Gospel ni ikintu ubutumwa bwiza. Gospel kuko ushimara ubutumwa bwiza, hari abantu bafashwa n'indirimbo nk'uko bafashwa n'ijambo ry'Imana, nk'uko bafashwa n'intahe. Ikivuzwe rero n'aka kanwa kacu kikaba catuwe n'akanwa kacu kivuye hariya mu mutima, indani mu mutima, kikaba gisunitswe n'impwemu za mpwemu yera twahawe, kiza kuvura imitima myinshi. Ariko ndavuga nti baranyihanganira Antonella na Davidi n'abandi bose baba baradufashe ukuboko muri uru rugendo rwo kuririmbira Imana. Navuze nti hariho umuririmbyi Serge Iyamuremye yarigeze kuririmba indirimbo ivuga ngo wandemanye umutima ukuramya uwuzuzamwo umwuka w'uyu munsi, ibimbamo birambura bigatembe. Mwene data ni umuntu aririmbira Imana, afite impano yo kuririmba, ariko akabikora nk'umukozi w'Imana. Si byo bimutunze, si byo aharanira. Icyo aharanira no kugira ngo yakibuze atange icyo yise message, ni ukuvuga n'ubutumwa. Ego kandi natwe ubwo butumwa nibwo twatumwe gushikiriza, kugira ngo abantu bahindukire bave mu nzira z'ivyaha, bakire Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, hanyuma bihane ivyaha, babatizwe, babone gukira. Iyo yavuze hariho ahantu yavuze ngo sindi umunyamahanga ukundi amaraso yawe yaracunguye kawe ivyakera vyaraze je nzahora nshima ngo ndemanye umutima kuramya uko guhimbaza ibi biva muri uwo mutima ngo bivura ngo mitima. Haleluya. Mitima aho hantu niho haza guhinduka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana, message y'Imana urayumva ukayitahura, uyitahuye urahinduka. Hama rero nico gituma akarusho nakuyemwo, naratahuye ico bita impano ni ikiwumva gukora
iyo rero waronse icyo kintu ushaka gukora ni ukuvuga urakivomerera, ukivomereye inyungu zacu ni impano, ni ingabire. Iyo rero icyo kintu Imana ikikugabiye kubera wagikoreye, uronkamwo umuhamagaro wo kukibamo. Ndazi ngerageje nk'akarorero, umunyeshuri aratangura ishuri, iyo akunda kwiga baravuga ngo burya arakunda kwiga. Iyo bamuhaye impamyabushobozi ni ukuvuga aronse, ni ingabirano aronse kubera yagize umwete, yavomereye icyo yagishizemo hama aronka inyungu zacyo. Ingabire nayo burya biratandukanye. Impano urashobora ko utararonka ingabire. Ingabire ni ikikore, ariko umuhamagaro nawo uza wenena ku mpano, kuko urashobora kwiga ukuvuga uti jewe ngomba kuba docteur, ukiga medicine ukayimara, ariko kubera waronse impano mu kintu kanaka wiyumvamo kibiragira muri wewe, ugasanga ugiye kuba perezida, ugatwara igihugu, kandi bakubonye bakwita docteur. Sinzi ko aho tutahura ko ni naco bituma usanga kenshi nk'umuririmbyi araririmba muga kubera yabanye yagize urugendo n'ubusabane n'Imana, ejo ugasanga abaye mvuga butumwa, abaye profete, abaye intumwa, apotre, abaye ikindi kintu. Kubera iki? Burya umuntu wese, Daniel niwe yavuze ati sezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'imisi ya muntu, Uwiteka yasezeranye uhoraho kuko ahoraho. Uvuga umuntu wese burya Imana ikimurema yamushiyeho isezerano, nta gihindura isezerano ryiwe. Muri za mpano n'ingabirano n'umuhamagaro biza kukugira uwo uriwe kubera wabanye nabyo. Muri icyo gihe ntiwafashe inzira utuma uyerera uhushagirika, ariko kubera gutoranywa mpemu arongera akakongera ingabirano y'ukuronka vayi wawe ugakora ikintu ari uko ucumva. Nimba ari ukuvura ukavura gusumba bajya abaganga muri kumwe, wanashaka kubera ubonye uwundi muntu ugaca uvura n'iryo joro ukaharara cyangwa ugaza gutaha bwije. Iyo ni impano imwe idasanzwe, kandi waronse umuhamagaro wo gukora ico kintu n'umutima ushize amanga. Akunguko rero narosemo, akunguko narosemwo, novuga nti jewe mbwira ngo si ukuregreta, ariko kubona kuva kiriya gihe nkabona ahantu naciye. Jewe inyuma y'aho ma 2011-12 kazi narakaze cyane, uragenda usezeye ariko bakabona absence yawe. Chaque fois uje barakwakira kubera wasize uvuze. Mugabo ingabirano benshi barateye imbere, kuko jewe nka David yambonamo ikindi kintu ngiye muri iyi voix ngo ngaha hama kubera iki bo barambonamwe iyindi mpano wanashaka ntariko ndabona, kuko jewe chaque fois nanje ndi bampamagarira gusubiramo nkasubiramo n'uri karakosha atigira nk'uku. Ibyo rero nkabyisangamwo cyane ku giti mbirimbana wanashaka neza, reka ariko wewe akabyumva akavuga ati no tumenga, agasubira akabwira n'ubundi gusubiramwo nawe ugira nka kurya bikanga, mu nyuma akabitora ugaca umengo ndiko ntanga ico impano mfise. Kuko ndavye nshatse kuvuga iki, aho numva nagenda nkamara nk'umwaka ntabonetse, si ukuvuga ko naco ndabihera. Nari umuntu wa mbere kundi radio cane gose irampa message, novuga ni nk'ubutumwa, nkumviramo amajambo y'Imana, nkumviramo uburyohe bw'ijambo ry'Imana, nkumva ndujujwe. Kandi si ukuvuga ngo indirimbo ndirimbye canke numvirije. Nshatse kuvuga iki, hariho abantu bashobora gukompoza indirimbo mugabo w'ijambo riri indani mu Mana
ivyo onye biranadufrena gutapfa kwandika inyuguti ngo ziririmbe nkurikizi y'abantu bashobora gukoporora canke amajambo kubera ubumenyi ko yize ko yasomye bibiliya kandi mwibuke hariho n'abasoma bibiliya bafata ku mutwe ariko nico akarangamutima k'ijambo ry'Imana ryo muri bibiliya iryo ari ryo. Rero urashobora kubuza ayo majambo kubera uvyo gufata ku mutwe n'ivyo twaganira ukanabisubiramwo kwa kundi nyene, mugabo hanini urashobora kwandika indirimbo yawe uno munsi igahitinga ariko igacipfa ikibagiranwa. Turafise rero uwitwa Apollinaire, indirimbo yiwe naho yomara imyaka n'ijana zizoguma zihimbazwa, amarangamutima y'iyo ndirimbo azogumaho kuko zirafise ahantu zavuye, zirafise isoko yavomye mu Mana, yavomye mu ijambo ry'Imana rifise akanovera katazopfa gashize kuri aka gataka no mw'ijuru. Bivuga iki rero? Benshi bariko baraza kandi indirimbo zirahitinze ariko nyinshi uzorabe zimariye zirazindagira. Ikindi naco indirimbo za kibazo kimwe gusa yego ariko biba bibiri kimwe gice gifatana n'ikindi. Hariho benshi bavuga canke babona ko mu bihe bya ni wewe niko ubibona, ariko ubibona dukora iki ko rero umwanya utureka? hariho ijambo rivuga ngo korera Imana ngo mutabakanije. Ni ukuvuga nimba twarahawe gukorera Imana tukagendera mu nzira y'uhoraho, ntagire ikintu na kimwe kidusamaza, kuko icyo novuga nti ntagire ugukwaka icyo wahawe, kuko urugendo rwo kuja mu ijuru ni urugendo ugenda urahura n'amacani uhura na byinshi. Ariko Dawidi aravuga muri Psalme, aravuga ngo naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzontinya kuko nzi ko uri kumwe nanje. Iyo rero ijambo risomeka naryizera riguha noneho kurema ukizera ku buryo bw'uko naho wowe uri mu bibazo kanaka ufise umwami wishimiye, umukiza, umurokozi, sinzi ukuntu nomwita. Nico gituma abamwizigiye w'Imana ibyo bituma ata kintu na kimwe co guhungabanya, kimwe gusa co wizeye ugumako, hama isezerano ryawe rizoguha gutambukira mu kwizera kwawe, kuko ukwizera kurarema kandi kurategeka kunyeganyeza inzugi z'imbohe utari ingurukizi ngo uhitanishwe n'ibi imiyaga ngo wiruke mu tayaye ufate wiruke muri ibi na biriya ngo kameremere yawe y'umubiri ntibiratsindwa na kameremere y'Imana. Ibyo bonye nibaza ko atabwoba burimo, nta bwoba burimo, kuko niko ndabibona. Urabona nko mu bihugu bya Burayi na za hehe, urabona byinshi, hari byinshi twebwe muri Afurika tutemererwa, unabikora banakwisha cyangwa bakaguca ukabigicibwa, ariko ino biremewe. Mbega none ijambo ry'Imana rikubwira iki? Wumva ko bituzana mu caha batacirinda ahubwo bakagihunga, uhaguma kubera iki? Kandi uri umuraganwa na Kristo, wizera Kristo. None ko Kristo atabaye muri ibyo, wisunga nde kugira ngo n'ibyo bihe? Wisunga Kristo, hama Kristo akakurokora, niwe murokozi, niwe atwereka inzira kandi niwe kuri n'ubugingo. Yego, none rero urakoze cyane kuri aya majambo atwubatse kandi adufashije. Yego, eka tubaye nk'abatangura kino kiganiro,
ndabona Yego. tugifite tuzoganira. Nagomba rero ndagusabe muri aka kanya udusengere, hanyuma abifuza kuzokurikirana kino kiganiro kandi murafise kutwandikira, murafise kutushirako agakumu, hanyuma mutange utubazo twanyu, hanyuma mwene data tuzosubira tumutumire ngaha mu maguru masha. Cyo kuririmba tugisangamo message nyinshi, tugisangamo ubutumwa bwiza bwa Kristo, tukagisangamo umunezero yuri kuririmba ntashavu, yuri kuririmba bizana urundi ruzi rudasanzwe rwamwemera, kumva urujujwe mu mutima wawe, kugira n'abantu mwiza, ukagira amahoro aho uri, n'ibikorwa byose urashobora kubikora uri kuraririmba ugasanga wabihejeje. Murakoze. Reka turindire Pastor Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imwemu ahantu ho mw'ijuru muri Kristo, nk'uko yadutoranirije muri we itanguriro ritarashirwaho, kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo, turi mu rukundo. Kuko yagabiye kera ko duheshwa na Kristo gucika abana bayo ubwayo, nk'uko yabigombye bikayihimbara, kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiriye muwo ikunda. Amen. 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 Uhabandanije hararyoshe cyane, urumva icuri, urumva ubucuti bw'Imana tuheshwa na Yesu yaduhuje, ukumva ko ufite ibyishimo atari ibintu ufata minene gutyo na gutyo, ukumva ko uri mu aho uri biguhamagarira kunezererwa n'igikorwa c'Imana. Amen. Reka dusenge. Amen. Turagushimiye Mana Data wa twese, akanya keza wongeye kuturonsa. Twari kuba turi mu bindi ariko akanya ukatwemereye kuganira ibyawe, iki gikorwa mwami waduhamagariye. Turasenga ngo ikindi gihe kize kizane iyindi image, kuko mwami Imana akenshi birakunze kubaka imitima y'ishengero. Ishengero ni umubiri wa Kristo, nico gituma ama eglise menshi turinda guhimbaza, turinda gutazira, tugasasira ijambo ryawe rikagira aho rishikiye. Rega Mana, ico duhuriramwo nico twita ivugabutumwa mu ndirimbo, bituma umutima uhorana neza, bituma umutima uhorana akamwemwe, nta buruhe, nta vyumviro bibi, nta kuja kure, nta kwihebura. Ibyo ni impano waduhaye mwami, ngo ni igikorwa ciza washize mu mitima y'abantu kugira ngo nyakubahwa kinezere nyeneco. None rero turagushimiye kuri kino kiganiro tugiranye, ubandanye kudusukamo ubwenge bwawe, udupotansiyalize Mana mu buryo bwinshi kandi bubaho, kugira ngo tugukorere. Uhezagire rero uyu mupapa yashizeho iki kiganiro, turamushimiye, umuhezagire, umugirire neza Mana. Natwe ubandanye Mana kudukoresha, utugire ama instrument yawe, utugire igikoresho cawe Mana, utukoreshe ibyo ugomba, utujana aho ugomba. Turi hano mwami Imana, waravuze ngo ivyimburwa ni byinshi, abimbuzi ni bake, ariko Mana utugwize kugira ngo ibyo wasezeranye biri mu gipfunsi cawe mwami ubisesekarize, kubiha abo ukunda, kubiha Mana abo wahezagiye, abo waremye. Natwe mwami Mana, urugendo uhezagire, uturinde kunyererezi, uturinde Mana guhushagirika, kandi umwanzi ntakatwaka ico twahawe. Utuzigame, utuzitirire mu kiganza cawe, uturamire Papa,
haba mu misozi, haba mu mitumba, haba mu biyaya, haba mu bihuhusi, utwuhe urwibutso rw'ijambo ryawe, twamye dushikamye, twamye mwami dusohoranye ibyizigiro bidashira. Turagukengurukiye umugoroba mwiza uduhaye, turagukengurukiye nyakubahwa ibikorwa byose mwami wategekanije, turagushimiye sinzi no gushimira, ariko ndavuga ngo nihane nahazwe uwaje kudukiza, uwaje kuducungura, uwaje kuduhuza Imana n'abantu, mu izina rya Yesu Kristo, amen.